nukuvuga ngo mwebwe babiri nimba mukorera nk'ibihumbi nka 5 tuvuge mwashize hamwe mwese tuvuge ko muri aba fonctionnaire muhembwa neza ni 5000 baba kuri imwe y'amataxi na y'amassurance na vya bindi vyose urumva mugaca musigarana tuvuge ibihumbi 5 mugaca mufata bibiri mukabiriha wa munani urumva nakubwiye ukuri wenyene inzu iriho 1000 muri famille inzu usanga uyirishe 2000 canke sometimes 2005 sometimes ibihumbi 3 abaheze rero bimwe pastor yambaye haga yavuga ngo abantu bo muri Afrika baragora abantu bari hariya ndongekira $100 kumbe nivyo ntiyabeshe ntiyabeshe impamvu atabeshe niyi nuko iyo uvuze ngo $100 ego $100 wowe ubukise gato uba wakaminimije kuko we wumva yuko hariya ari menshi donc tuyafise mbega umuntu aba aravyuka kitsemura amahera aja kuryama akayiseguza donc kaba ari gato kuri wewe tandis que wewe uharure ya $16 yari zokwira $100 byari bizokwira ijana kandi ubuzi bwa hariya umuzungu ntaguhembera izuru oya ntaguhembera izuru ni ukuvuga ngo nimba guhaye iyo post urakora ukaruha udakoze utarushe barahagukura bakashira urundi uzi ukuntu bakubwira bavuga merci beaucoup sico kimwe n'ino umuntu yakwaza kubwira ati urero out genda hariya kubwira merci beaucoup ge muri entrevue ukaja tuvuga ushaka akazi barakubwira you are overqualified bisigura ngo aho nyene ngiri ngaho ndibuka ngishikari azobona nk'umuntu aje muri Afrika ukabona afise ibi bling bling abahantu agize gutya yatesheje batashe muri vacances kenshi ni credit card kenshi si bose ariko benshi baba baswipinze akaza akakwemeza ageze hariya agaca akora RIB TV nshuti bagenzi ba RIB TV ndabaramukije cyane no munsi udasanzwe tutari tumenyereye muri RIB TV reka mbanze twakira umutumire wacu ndabaramukije cyane abanywanyi ba RIB TV nongera ndabaramutsa namwe journaliste wacu dukunda murakoze cyane mama Vestine intahe yawe irabikoze mu gisagara ca Bujumbura koze ku mitima y'abantu benshi cyane bagoma batwandikira batubaza suite shaka babwire ko wabiteguye navyo zo bikora nubwo no musi twaguhamagaye atari byo bikuzanye nukuri nditeguye cyane gihe cyose muzoba mudukeneye muze mutubwire nzoza ndababwire ko vyakurikiranye kuko urumva intahe y'umuntu bari ndende cyane ntushobora kwimara mu isaha imwe rero nzoza ndababwira uko ko vyakurikiranye uko Imana yantabaye n'ukuntu Imana yampinduriye amateka Imana guhezagire cyane reka ubanze widondore n'abashasha baba bariko baradukurikirana kugira bamenye uyu ninde hama kugira tuje mu idonido ry'ikiganiro cuno munsi ku mazina nitwa Vestine Bigirimana Florence nkabamba mu gihugu ca Canada ndi umumama w'abana 3 ndi mariye n'umugabo umwe nkunda Kristo Yesu murakoze cyane mwumvise ngo aba mu gihugu ca hehe gihugu ca Canada hama kabari mwene data jewe no munsi namutumiye kugira ngo ashobore kudufasha tuve mu bibazo twese twibaza hari vyarabibaye aha mu gisagara ca Bujumbura ngo aba diaspora ngo mubayeho gute muririmvye yagize aragakocora bamuhakije kabamita Dramati wowe umuzi Dramati n'umuzi nawe nzi no muririmvye akomeye cane afise impano yo kuririmba indirimbo mugabo bene data hari ivyo mutagenda mumenya ariko no musi wowe nibaza ko utubwiza ukuri kugira ngo tumenye ukuri kuko twabonye bateranya amajambo mvuga ati je ko hari umuntu nibikiye ahantu reka ndamwikore ko
atubwire uko bimeze hajya muri ma diaspora mubayeho gute. Imbere ko nishura ico kiganiro nagomba ngo tubanze twiragize Imana nimba bitobaderanja kuko niwo muco mwiza w'abana b'Imana. Kristo Yesu turagushima kuko uri Imana nziza. Mwami, ntabwo twishimira ko abantu batumenya, ahubwo twishimira ko abantu bari kubaramenya ibikorwa vyawe. Kristo Yesu turanezerewe, uno munsi n'umunsi mwiza. Twumvise amakuru meza yuko abantu bariko baranezerezwa n'intahe y'ivyo wadukoreye. None turagushimiye Uwiteka Imana, hari ibibazo bene data bafise bagiye kutubaza, ndakwinginga ngo uze umfashe kuvyishura ko hari ivyo umwana w'umuntu kumbure bitomukundira ko yishura, ariko wewe umfashije biragenda neza. Sengeye umuntu wese ariko aragira ico akora kugira ngo kino kiganiro gishikire abariko baracumviriza. Mana bahezagire, kandi Mana ivyuma bakoresha Mana uyasure yuko bikora neza kugira ngo kino kiganiro gishike kure hashoboka mu izina ryawe gira Yesu, amen. Amen. Mama Vestine urakoze cane. Mugabo vya vrai dramati ntawuzi Wapi? Oya. Yararirimbye indirimbo ngaha no hanze, abantu barazikunda benshi cane, aba mu Rwanda, Belgique, Canada, Etats-Unis bazikunze cane. Hariho nka madamu, hari n'ihara ubu yavuba yitwa ngo itamporize. Nazonzi. Swat ngira nuko nyene uri mwene data ariko ngira uradufasha nkurikije n'inyambaro wambaye n'ingene uhora utuyagisha. Nibaza ko tuza kuvanga hano musi tumenye ukuri, twumve vy'ukuri ko Dramati yarakoze ikosa ivyo yavuze sivyo cangwa nivyo. Dramati yavuze ku buzima bwo hanze y'igihugu. Twumvise hanze turumva igihugu canyu Canada, turumva Ubufaransa, turumva Ubwongereza, turumva Allemagne, turumva Belgique, turumva nyene hanze mu bazungu. Ego. Imibereho yaho ndashaka tubwire fatiye kuri Canada umubamwo. Ego. N'ibindi nawe uhora wumva ngira mwese mubaho co kimwe, kugira ngo no musi twebwe abarundi turi ngaha peut-être nyimba yarama irizo dufise ahere. Mubayeho gute? Premièrement uravye imibereho yacu ntushobora kwigereranya niyo mu Burundi kuko sico kimwe. Premièrement urabona twebwe ngaha mu Burundi dufise climat sico kimwe na hariya. Par exemple nk'ubu hariya ni muri hiver, ni ukuvuga ngo nubwo imvura igwa ino sico kimwe, donc ubuzima sico kimwe kuko bivanye na climat, bivanye n'ubwinshi bw'abantu, bivanye géographiquement parlant. Dufise ama province menshi cane gose, kandi ni hanini gose. Par exemple nk'u Burundi dufise 12 millions y'abantu, tandis que hariya muri Ontario honyene province imwe gusa mbamwo ni 14 millions zirenga, donc ntushobora kubikompara, ntibishoboka. Aho tubwiye géographiquement hama culture. Mwebwe ko mwambaye uko muri Canada bambara uko, mugabo nubwo nkubajije uko duhora tubona ba diaspora baza, harabaza kweri basayangana. Wewe ngira ni kweri mwene data na bene data bose bambara uko? Oya, bose ntibambara gutyo. Na jewe hari ukuntu Imana yabigenje irabihindura bimera neza, kira suku nambara na jewe. Mugabo nibaze ko nzobibabwira neza mu ntahe izokurikira. Erega natangaye je nenze ngo wambaye uko ca gihe c'intahe siko bibandanye. Nuko nyene nuko mba nambaye no muri Canada, nuko no muri hiver nuko, bisigura ngo nta citwazo, nta mpamvu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ariko arakorera Imana hari umwambaro canke identite iranga abana b'Imana. Ni nka kurya umusirikare adashobora gukura tenue ngo nukubera hashushe canke ngo nukubera hakanye. C'est vrai ushobora kongerako ariko ntukurako. Sindabona umusirikare yambaye singlet par exemple watambuka agende, bikunda. Rero n'abana b'Imana hari bituranga. Nibaza ko nzogenda tubivugana mu ntahe zizoza zirakurikira. Imana ibahezagire cane. Amen.
rero nariko ndavuga mu ntangamarara navuze ngo umuririmbyi Dramati umuririmbyi Dramati aheruka kuronka ngo visa ija muri Belgique kugira igiteramo. Okay. Amaze kuyironka yararonse umwanya wo guca ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero mu vyo yavuze yaravuze ko ngo mu bihugu vyo hanze bamubajije ko atazohava gumayo. Aravuga ati habe namba sinogumayo kuko baragowe n'abariyo ngo amahera muronka mu ya depensa uko nyene mu yaronse n'ibindi n'ibindi. Narishaka wowe tugire ku muriri umuntu aje ava i Burundi ashitse muri ivyo bihugu vyanyu atangura ubuzima gute, abaho gute, bigenda gute? Vy'ukuri amasituation aratandukanye bivanye naho ushikiye n'uwakwakiriye, bivanye aussi na ville ushikiyemo. Par exemple muri Quebec bavuga igifaransa gusa, ahandi naho bakavuga icongereza gusa. Ni ukuvuga ngo umuntu yavuye ino avuga ikirundi gusa, birumvikana yuko ashika hariya deja ururimi rukamubera intambamyi bivanye n'aho ashikiye. Hanyuma ikindi naco kubijanye n'amafaranga bivana n'akazi ukora, kuko no ngaho i Bujumbura naho ushobora kuvuga ko mwese mufise même niveau de vie. Hari abafise ubuzima bwiza, hari abafise ubuzima bubi. Rero na hariya muri Canada rero bivana n'uwakwakiriye. Par exemple nk'iyo ugiye ugashikira nko mu muryango, hari igihe uwo muryango nyene soit ukwakira neza canke ukagutererana bivanye. Rero iyo bagutereranye ugira ibibazo vyinshi kuko ntumenye iyo uja niyo uva, ugasanga bigufashe umwanya munini wo kwintegra wa rurimi, le temps yo kumenya aho ufatira amabus ko sico kimwe n'ino, hari amahe bus ugura udutike ino ngaha uragenda ukariha amafaranga bakagukura ngaha bakagutwara hariya. Ubu ufise umukonvoyeri avuga ngo no foyer no permanence, agenda aravuga gutyo muga hariya nta biba bihari. Donc ni kindi gihugu, ni bindi bintu bisigura ngo gihugu biramugora. Birashoboka. Reka dufatire mu mavesti nufashe dufatire kuri ibi bimaze imisi biba abarundi baba bagiye nko kwiga muri ivyo bihugu canke bakagenda bashikayo bakitwa impunzi. Bigenda gute ahereye kwitwa impunzi? Okay, iyo uhereye kwitwa impunzi rero birumvikana yuko nta mpapuro uba ufise, sivyo? Ata mpapuro ufise rero utegerezwa kuja kwideclara refugie, ukavuga ko uhunze, ukavuga ko wahungabanye, ukavuga histoire yose. Noneho jewe ndaza kugerageza kubafasha au point de vue y'umuntu. Je nashitse ndi mu residente mugabo maze igihe kinini cane ku buryo maze guhura n'abantu benshi bagiye bideclara. Rero haragera n'igihe baja kuburana, bakaburana akavuga yuko ivyo ariko aravuga ari vyo, akabidefenda, akarondera umuloya. Muri ico gihe rero hari igihe utsinda, hari igihe utsindwa. Iyo utsinzwe ni hahandi uzosubira kandi kuburana kandi ukazorindira ibindi bihe vyinshi. Hari n'igihe rero bishika umuntu kumva ngo ni sans papier, baba barabimwimye nyene, nta gituma na kimwe kibacerekana ko vy'ukuri uri munsi, ko ubuzima bwawe buri en danger. None abo bantu rero baba bagiye ni ubuhe buzi? Nk'uko dufatiye ko nka Dramati ivyo bari bamaje ati none wowe ugiyeyo uzohavuga umayo, nk'uwashitseyo ukora iki? Bakora ubuhe buzi? Binjiza gute? Kuko nico kintu cateye amajambo menshi. Eske uwo murundi yashitse hariya ntiyize amashuri ya hariya, avuye ino n'amashuri yiwe nubwo bafise universite, hariya bakora ubuhe buzi? Bahembwa gute? Babibamwo gute? Okay, par exemple nk'iyo wagiye utaraheza humanité nubwo uba warahejeje universite, kenshi urasubiramo, baragusubizamo. Noneho bagusubijemwo birafrustra, c'est sûr. Nk'uwo Dramati nuko sindamuzi, sinzi systeme yashikiyemwo, sinzi muri Belgique uko bikora, niba arico kimwe no muri Canada. Gusa je ndashobora kuvuga aho mperereye. Par exemple urashika bakagusubiza inyuma. Bagusubije inyuma rero, par exemple nk'ubu niba wari mu 11 ugasanga usubiye mu 8. Niba waruhejeje universite ugasanga bakusubije
nko mu w'icumi. ego Donc birafrustra c'est sûr. Benshi rero ntibakunda gusubira inyuma. Aca prefera kuja gukora ubuzi buto buto. ego Ari nka père de famille afise abana batoyi akiyumvira kuja gusubira kwiga ku ntebe y'ishuri akumva ni vyinshi agaca prefera gukora bwa buzi buto buto. Hari rero nk'ubuzi bwo koza amasahani mu restaurant ego canke guklininga koza amatwarete nk'ubu buzi bwo kunetwaya batama genre kuba umu caregiver ego uraja kw'ishuri pour 6 mois ukiga hanyuma wemeye ukiga ubuzima buba ari sawa umugabo utavyemeye kenshi biba bigoye. ego hanyuma none baba bahembwa gute baronka binjiza ayangana gute bayabamwo gute kuko kuvyavuze avuga ati amahera ngo binjiza ni yasohoka ko yinjiye niko asohoka. Okay, hari ikintu rero dutegazwa kumva nuko ubuzima bwino lifestyle yo mu Burundi iratandukanye cyane niyo muri Canada canke niya handi hanze. Ça veut dire que niba uriya muntu yaje afise ka kantu ko kwamaja mu kabare par exemple, bien sûr que aca atangura kunwa inzoga kandi ataco ariko arinjiza. Par exemple ushobora kubukora nka $15. Ubunya baradugije salaire minimum ni 16 $16 de l'heure. Oui. Noneho niba akoze nk'amasaha 40 cugira amakalkule wumve n'amasaha meza ariko iyo yaharuye mu marundi umenga ni menshi cyane. Mugabo iyo yaharuye mu makanadien canke mu manyamerika ubona ari amahera ahuriranye nyene n'ubuzima buba yabaye. Rero hari abantu bafise mu mitima no mu mitwe yabo yuko bategerezwa kubaho ubuzima nk'ubwo bari bafise mu Burundi. Tu comprends? Rero burya ubuzima wari ufise mu Burundi ntibushoboka. Hari ubuzima canke ama illusion umuntu aba afise. Donc yashika hariya agashaka kubaho nk'uko wewe mu mutwe wiwe bimubwira, alors que hariya ubuzima ubamwo ni income yawe ibikudikta. Umva hari abahembwa $16 de l'heure, hari abahembwa $20, hari abahembwa 30, hari abahembwa 50, hari n'abahembwa 100 bivanye n'ivyo wize. Nk'abadokiteri barahembwa 100 facilement. Nk'aba privé mugabo urumva bivana. C'est vraiment bivana n'ivyo wize n'ivyo ukora. Mugabo urumva ifo kusubira kw'ishuri kandi hari n'igihe usubira kw'ishuri ntugire iyo chance yo kuronka ako kazi ushaka. None nk'iyo abajene bagiriwe ibakwe ryo kuva mu Burundi akaja nko kwiga canke iki, umuntu wese wamubwira felicitation tuba tuzi ko aronse ahantu agiye kuyora ibifaranga. Felicitation rero ni kimwe mu bintu vyinshi abantu bavuga, baraguha impanuro bakagutekerera uritwara neza n'ibindi vyinshi. Kubera ikigora ko umujone atigeze ava iruhande ya mama papa, atigeze yimesera isiripe, atigeze ateka, atigeze akora ikintu kimwe muhira, umubwiye felicitation bumubeshe. Kuko ushitse muri Canada uca utangura kuvyikorera ivyo vyose. Rero it's a wake up call. Donc ni ukuvuga ngo uba urabashoke. Ukavyuka ukabona nta runwari duhamagara, nta faranswa ntande. Donc ugaca usanga utanguye kubona agaciro k'umuvyeyi. Rero byose si bibi. Hariho vyiza bitubako kugira ukure ukanure kandi nyene okay amafaranga yeguzo yaronka niwe yakorera. Mugabo se amafaranga bapfa kuguha ngo bakugabire gutyo. None ngaruka kuri ca kibazo nko ku kwezi umwe wavuga akora akazi gatoyi aba yinjije angahe, hama aba yarisha inzu angahe, aba yafunguye angahe, nyene ingene ubuzima bugenda. Okay, par exemple nk'inzu uko nabisize inzu y'ivyumba 2 kuko kenshi uratora ishumba kimwe n'icabashitsi. Now sometimes hari gihe uri umusingo atabana ugira ugaje ufata icumba kimwe na sala
kenshi icumba na saro uba uzimbwe kuko usanga ari nka 800 dollars alors que ku gihumbi ushobora kuronka 2 chambres rero kenshi baca bafata izo za 2 chambres tuvuge ko inzu yawe iriha igihumbi aho ni n'ahantu haciriritse cyane haciriritse hahandi mubana muri abantu benshi cyane bagiye bava ahantu hatandukanye ariko hagoma ari hanze hanze basi ubwo haraciriritse quand même ku gihumbi noneho inzu y'igihumbi tuvuge niyo ufashe ukaba ukorera y'amafaranga 16 ugakora amasaha 40 ni ukuvuga ni full time kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuwa gatanu ego noneho ufise 2 jours zo kuruhuka ugaca ufata ya mahera baguhemvye hari usanga ari nka biravana ugasanga ni nka kundwi ugasanga baraguhemvye nka 640 ino nk'ico noneho ugaca uyaronka 2 semaines ntibadoyamba kuko zariye ikundwi baguhemvye tuvuge 1280 kandi yose ntiyatahana dufise systeme yuko umuntu akize ahako abakene bisigura yuko ya 1240 baca bafata bagakuramwo 13% kugira ngo ugaburire abakene kandi iyo ni systeme nziza cyane ku buryo umukire akiriye abakene urumva noneho ayo 1240 baragukuriyemwo ngira ngo nka tuvuga amajana 2 usigara ni ca gihumbi ico gihumbi ni curi hinzu noneho kubera ko ukeneye kujya muri zo 2 semaines ntucu yose uyari hinzu ifo kukuramwo basi nka ndazi nka 500 ahandi 500 ukashira ku ruhande yo 500 we yajya umwe 500 dollars 500 dollars kandi shira mu marundi oyajya rumwe oya 500 dollars urashobora kuyarya bivanye n'ukuntu bawavuye no ufungura neza kuko niba wavuye no urya ivyamwa urya inyama unwa amata usohoka unwa kayeri urumva 500 arahera mu ndwi zibiri kuko urumva uri muri lifestyle ya indi y'Uburundi kuko urumva abakiri bini Burundi baba barifata neza sivyo urya saucisson kajya nibi nabiri kandi urumva uri umujene utumira n'abandi mukagira fete ni pari urumva 500 rero ashaka kuyajya udusime ariko hariya rero ngo hari ukuntu mushobora kuronka ubuzi bubiri cyangwa butatu birashoboka yuko ukora ubuzi bubiri mugabo bwa buzi bubiri ukora uraruha uraruha hanyuma wa mwanya wo kujya amafaranga uburushe tellement yuko à un certain moment usanga ça ne vaut même pas la peine wowe baze nkukora kuva lundi gushika vendredi wakoreye ayo 1240 ariko abarundi barayamaze ngo nta muntu yicwa n'akazi oya ntawicwa n'akazi mugabo uravye ya lifestyle ubuvuyemo deja uri frustré kuko now you have to work utegerezwa niba bakubwiye saa mbiri mu gitondo ntushika 2:45 ya masaha y'abarundi ivyo ni ibintu utegerezwa kugira ane kumenyera rero uraba frustré none kuja gukora ubuzi bubiri ari kugishika kenshi biragoye hariho ababishobora n'ivyo agakora ubuzi bubiri agatangura 2:00 agaheza kandi 10:00 acaja ku kandi kuva nka 11:00 gushika nka 5:00 y'ijoro akabikora ko bari wenyine sivyo mugabo iyo utari discipline iyo uja muri ivyo birori kishinga kumwizo nzoga certainement mu minsi ibiri tuvugiye samedi dimanche haragira igihe wumva urushe physiquement ukaruha hariho rero abajene nabonye uca usanga kubera bwa buruhe acitangura gufuma kugira ngo basiyumve ko yidestresse kuko y'amahera ego yayaronse mugabo ibirori bica biba vyinshi ya samedi cavuga ati reka nanje ni kandi imbavu agaca agenda agaca hamagara abantu bose baca bayanywera bakanwa nivyo bakora kuko nta wundi munezero ndikumvuga abajene badakijijwe abakijijwe rero nabo
kenshi usanga nabo bari muri Yesu. Rero byose bisaba equilibre. Ugiye muri Yesu cane naho hari ivyo uba wishe. Naho ugiye mu nzoga cane naho nyene hari ivyo uba wishe, bisaba equilibre. Kuba ari marié rero nabo. Abari marié ukunze gusanga tuvuga uwo mugabo yamenyereye gusohoka. Kuja gufata kamwe kwa Gerard quelque part. Urumva? Noneho yashika agasanga gangi y'abagabo bahashitse kera ntibakija gutembera ngo basangire kamwe oya, nubwo afise akanwera mu rugo. Yegera umuryango nawe wa wundi afise ya mentalite yuko nta mugabo anwera iruhande y'umugore. Donc si fan ntibiryoshe. Agaca rero aja kurondera iki mu mihana, aja kurondera abo basangira. Sometimes hari igihe ahubwo muri kompanyi mbi ugaca usanga wa mugore nawe ari muhira ari frustrated kubera iki yamutanya abana, madevoir y'abana yamutanya, ivyo kurya umugore yakoze ariko ategezwa no kugira supper agateka. Donc wa mugore ararushe ashitse ateke, yoza ivyombo, yoza abana, bakoresha madevoir. Donc haza kugera mu buriri umugabo ataca abaza, kandi umugabo iyo amaze akamara nka insomene ataca abaza urumva ko biba ari ikibazo. Donc ni za nduru ugaca usanga wa mugore na wa mugabo bahora bashira hamwe. Uca usanga par exemple nk'abo bantu bakorana baba bakeneye kumvikana, abo bantu babana baba bakeneye kumvikana, bagashira hamwe bakaja inama, niba ari ivyo biyere banwa babisangire, bagire gestion. Kuko urumva umugabo ari frustré haheze une semaine ou deux ataca abaza madamu, aca ba frustré, aca atangura gushwana. Hande ariko arashwana umudamu nawe ntaheza ngo akore amabanga yiwe ajejwe nk'umudamu. Ivyo rero niho vya bindi bica bivuga ngo abagore bo muri Canada ni ngare, cyangwa abagore iyo bageze ngo hanze ngo baca bagaruka, alors que biri mu myumvire, biri muri culture y'aba bagabo badashaka kuguma mu rugo ngo bafashanye n'umugore. Kuko ubuzima buba bwarahindutse. Urumva? Rero ubuzima bwarahindutse, nimushire hamwe murabe ukuntu mwiyadapta ensemble. Apana umugabo ukwiye umugore ukwiye, ko hajya n'abana baba bakeneye yuko mubereka inzira. Ntamenyere ko umugore ari wakora byose kandi uyaye bigeze byiza. Murafashanya, kuko urumva umugore arashobora kugusaba mpindurira kusha umwana mufise nk'abana batoya, umugabo akakubwira ngo agakanura amaso ukamenga avuye nko kuri Mars. Mu Burundi ntibibaho. Ariko hariya muri Canada ashobora kuba ariko yoza ivyombo, ashobora kuba ariko agaburira mukuru we canke mutonya wiwe, akakubwira ngo fasha mpindurira iki, mfasha iki. None couple nk'iyo dufate nta mukozi ashobora gukoresha, nta mukozi mushobora kuronka. Murashobora kumuronka, ariko mumenye ko muza kumuhemba ayangana nayo umwe muri mwe bwahembwa. Umukozi hariya ntabwo ahembwa ngo 10,000 ku kwezi. Oya, nta nubwo ahembwa 30,000 ngaha, sico kimwe. Umukozi umuhemba ku isaha, ahembwa nk'ajyo uhembwa. Muharura amasaha yakoze. Yes. Ni ukuvuga ngo niba ari n'umunani nubwo kurabira abana arari wawe, utegetswe kumuhemba ku isaha, ukamuharurira minimum $2,000 ku kwezi. Ku kwezi. Ni ukuvuga ngo mwebwe babiri nimba mukorera nk'ibihumbi nka 5 tuvuge, mwashize hamwe mwese tuvuge ko muri aba fonctionnaire muhembwa neza ni 5,000, baba kuri imwe y'amataxi na y'amassurance na vya bindi vyose. Urumva? Mugaca musigarana tuvuge 5,000, mugaca mufata 2 mukabiriha wa 8. Urumva? Nakubwiye kuri wenyene inzu iriho 1,000, muri famille inzu usanga irishe 2,000 canke sometimes 2,500, sometimes 3,000. Abaheze kubera ko impamvu ndakubwira ngo nka 3,000 yashika biba bivanye na hydro n'amatara, umuyaga nkuba ko muri ve harakanya cyane, noneho bigasaba yuko ushusha gose inzu.
kumbe murashusha inzu turashusha inzu ntibikunda ntushobora kuhaba nk'ubu ntushobora gusinzira gucyanye inzu itabaye shufa kurya ini Bujumbura bakubitamwo climatiseur natwe turashusha murashiramo chauffage nk'ubu twebwe ahantu tuba muri village ni ukuvuga inzu turimwo novuga ngo ni nk'inzu ikuze gatonya mugabo twe turafise shwa yo gucana inkwi muri chemine tugashiramwo inkwi tugashusha mu nzu ariko naho nyene numva ntihashuha gose ni gushusha gatoya hydro nayo ucuyishiramwo muga hydro yakira zimvye cyane hari gihe turi ha 500 hari gihe turi ha 700 hari n'igihe arenga bivanye donc umva inzu niba ari electricité amahera menshi donc ugaca rero ushirako n'ayandi mataxe ama assurance inzu ntushobora kuyitunga itari assuré urumva donc asanga y'amafrais ari rattaché ku nzu aguma aduga ugaca usanga ugeze nko ma $3000 uno munsi ntimugire ngo bimubona ngaha sivyo tubona natwe ubuzima bwarazimvye ahantu hose no muri Canada amazu yarazimvye nk'iwacu honyene twebwe duse amazu dupangisha donc tugira Airbnb mugabo nta mazu yo gupanga asanzwe abantu bose bararira bararira kubera ko iyi situation économique ni kwisi yose urumva rero nk'ubu wa muntu ahembwa 5000 agaca girana agaca ari 3000 d'abord akabanza agakuramwo 2 vy'umukozi hanyuma agaca akuramwo 3 vy'inzu urumva ntaca basigaranye ni hanze ntaragaburira abana aca afata credit card kuko iciza ca hariya nabonye ikora gute credit card n'agakarata baguha iyo ukora bank irakakurungikira ikagashirako amahera bakugurahanye ni ukuvuga kajya gakarte urashobora kugaswipinga uko ushatse ukagaswipinga mpaka y'amahera ahere ayo mahera bayaguha bishimikije baharurira kuki bivana n'amafacteur menshi bwa mbere barara akazi ukora bakaraba imyaka ufise kuko urumva uri mu 18 ane boyiguha bagaca baraba situation financière yawe utunze abantu bangahe est-ce que uri capable yo kubagaburira nk'ubu par exemple ufise nk'abantu nka 200 mu nzu ukaba uhembwa 5,000 birumvikana ko banki itokurenza 1,000 naho nyene apen mugabo iyo udafise amacharge menshi hari gihe baguha menshi ukora akazi kaguhemba neza baguha menshi gusumvya ni ca gihe rero uzobona nk'umuntu aje muri Afrika ukabona afise ibi bling bling abahantu agize gutya yatesheje batashe muri vacances kenshi ni credit card kenshi si bose ariko benshi baba baswipinze akaza akakwemeza ageze hariya agaca akora aca yakorera joro n'umutaga rero bimwe pasteur yambaye haga yavuga ngo abantu bo muri Afrika baragora abantu bari hariya ndongekira $100 kumbe nivyo ntiyabeshe impamvu atabeshe niyi nuko iyo uvuze ngo $100 $100 wowe ubukise gato uba wakaminimije kuko we wumva yuko hariya ari menshi donc tuyafise mbega umuntu aba aravyuka kitsemura amahera aje kuryama akayiseguza donc kaba ari gato kuri wewe tandis que wewe uharure ya $16 yari zokwira $100 byari bizokwira ijana kandi ubuzi bwa hariya umuzungu ntaguhembera izuru oya ntaguhembera izuru ni ukuvuga ngo nimba guha iyo post urakora ukaruha udakoze utarushe barahagukura bakashira urundi uzi ukuntu bakubwira bavuga merci beaucoup sico kimwe n'ino umuntu yakwaza kubwira ati urero out genda hariya kubwira merci beaucoup ge muri entrevue ukaja tuvuga ushaka akazi barakubwira you are overqualified bisigura ngo aho nyine ngiri ngaho ndibuka ngishika hariya naragenda nka aplika nk'akazi hanyuma
bagaca bambwira ngo tuzoguhamagara, we will call you, okay? Noneho jewe nkagira ngo they will call me, vy'ukuri ngo bazompamagara, alors que bakubwiye we will call you bisigura ngo bye. N'abahypocrite. Bye. Ni ukuvuga ngo ntibaba bashaka kukuburiza amafilingi yawe ngo bayaburize, mugabo ni uko nyene ni bye. Bavuze ngo you are overqualified, ni ukuvuga ngo dusanze uturengeye wewe, urarengeye kano kazi, bye. Nindi faze yo kukubwira bye. Je rero bambwiye ngo we will call you, nagenda ndatamba. Twahora tuzi ko abazungu ari abantu ba mbere bari direct, akubwira ati 1+1 ni 2, ntacisha hirya no hino. Iyo bijanye n'ibintu vy'akazi rero baba bafise amategeko yabo, kuko nk'ubu par exemple shobora jewe kuaplika akazi, hariho n'undi muzungu ariko arakaplika, turi babiri, noneho jewe bagasanga ndi overqualified. Urabarenge. Overqualified. Womenga ni vyiza kuba ca bakampa kuba ndi overqualified, ndabarengeye genre mfise experience nyinshi, none sivyo vyiza. Hakutaba uyifise vomye wigira ari nyinshi. Noneho agaca yumvira ukuntu aza kunkuramo, ukuntu anyirukana bikamunanira, kandi ntashobora kugukuramwo atahezo, kuko urashobora kumwitwarira akavuga uti yarandenganije, yankoreye discrimination, urabishobora. Yes. Donc nta muntu ashobora kugukuramwo for no reason, like just no. Riraca arondera system canke façon yo kugusigurira yuko uri overqualified, kumurenzi. Kumurenzi. Ntakubwira ngo uri hasi ngo no ngo sindagushaka, oya, kuko hari ico kintu c'ubufura. Nkiraha nyene ngomba kuvunira akagohe abantu biwacu, mwige kuvuga merci, twige kuvuga please, twige kuvuga I love you. N'ibintu bitatu nibigoye. Nagiye mbona par exemple ngiye nko muri nk'ahantu, umuntu akagukorera service, tuvuge ni umushoferi agutwaye mukazimira, sivyo? Noneho umushoferi akabaza ngo munyereke kwa naka, ndaza ahantu bakamuzimurura, umwana wo mw'ibarabara akamuzimurura, canke uwo ari we wese akamuzimurura, ce qui est bien, kuko hariya ntawe ukuzimurura, urimenya, uba ufise Google Map, abantu baba bari busy, umuntu wese bari mu vyiwe, nta myanya yo guta, urumva? Noneho aha mu Burundi nasanze ikintu ciza cane, umuntu arakuzimurira gratuitement, ukamutesha ivyo ariko arakora, ukamubaza cyane gose, wanashaka ukajana ukamushira mu muduga agati ivyo ariko arakora, mukagenda hiyo ati ni kwa naka, katano ngaha, niba ariko atwara ikinga akata ikinga ryiwe ngaho, akaza mukajana, narumiwe, nibibaho. Noneho wewe yahejeje kukuzimurura ke ugaca ubona cyavuga ngo sawa, je narabaye shoki. Sawa, biraheze gutyo nyene, birarangiye, nana merci, même pas merci. Donc ugasanga aragukoresheje ntaguhemvye. Iyi ni level y'ubusirimu tutaragerako. Tutaragerako, turakeneye kuduza gatonya. Aho nyene nkiraho nyene ngomba kuvunira akagohe abantu bo muri diaspora, s'il vous plaît, sinogenda ntabivuze. Ushobora gutuma mwene data, umwene so, umuntu ari mu Burundi, sivyo? Uramutumye nka projet y'umuriyoni tuvuge, umurungikiye amafaranga, sivyo? Aragiye ivyo vyo ariko arakora, s'il te plaît, amaze ukwezi kose yirukanga inyuma y'ibintu vyawe, peut-être ufise nka business ukorera aha, ariko aragufasha, sivyo? Ariko arabikora pendant son temps, yarakeneye kuba ariko akora ibindi, sivyo? Mugabo yahivye ivyo yategezwe gukora, ariko aragufasha wewe. Noneho après un mois, wa muntu sumu ange, ararya, aranwa, afise haba, peut-être afise n'urugo, peut-être afise n'abana, urumva? Donc wowe ukumva yuko wa muriyoni wamuha, uwo muriyoni nyene azowukoresha gutyo, hanyuma donc nukuvuga ntazonyotegwa,
ntazosonza nta kindi kintu na kimwe na kimwe Ni marayika. azokenera donc ni marayika uwo muntu urumva noneho après moi ugacuza kuvuga ngo urumva ngo hariho ngo 5,000 ngo vyavuye ko kuri wa miliyoni ngo urumwescro mugaca muheza kubera 5,000 none ya mahera est-ce que yabitse mu nzu yatwaye ku mukanda no yashize muri banque peut-être banque yarakwiye ko ma frère kureka utokwiyu wishire mu kibanza c'uyundi wiyumvira uyundi yari deplashije yaranyoye amazi basi yarafashe niyo bus basi canke iyo taxi urumva we donc dukeneye kugera kuri iyo level yo kwiyumvira uyundi wishire mu kibanza c'uyundi en commençant par dire merci urakoze je nibaza ko nibi vy'amatémoignage ya RIB vyose ari kubwira merci Seigneur mana twarakumvise twarakubonye turaje kukubwira ngo warakoze turaje kukubwira kuko umuntu atavuga merci ni ntashima ari ingrat nani impamvu yo kumuhezagira rero s'il vous plaît ako karagaciyemwo kwara kugira ngo twibutsanye bishobotse duhanurana none abajeune barashobora none gukuvra ayo madepense ko numva ari menshi abajeune rero ego kenshi ibintu bagira bace babana ugaca usanga nk'umukobwa nibakora akazi kamwe umuhungu nawe tuvuga akora ku murango umuhungu nawe akora mw'ijoro barashoboye kubana kugira ngo bafashanye amadeni bakabana nk'abakoloke n'abakolokateur donc abakoloke barabana umwe afata icumba ciwe ciwe bagahurira muri salon mugabo urumva culturellement ntabwo ntituvyemerewe kuko ushobora gusanga nk'umunsi umwe waderafye ugasanga wakoze aho utategetswe gukora cyangwa ukabona ivyo utategetswe kubona ugaca usanga ntihahandi hacazamwo ibintu vya debauche ugasanga mugiye gukora ibintu mutategetswe gukora nico gituma culturellement batabitwemerera ariko ayandi ma culture nk'aba Camerounais aba Congolais abandi barabikora cyane twebwe no tumenyereye abahungu aribo bafatana inzu abakobwa bafatana inzu ntitumenyereye ko babana hamwe normalement barabigerageza mugabo ivyo ntaco bisigura hariya kuko umukobwa n'umukobwa barashobora gufatana inzu kandi ari abalesbienne bakayifatanya canke umuhungu n'umuhungu bagafatana inzu kandi ari abage bibaho donc ntaco bitwaye que ça soit umukobwa que ça soit umuhungu vyose uko vyaravanganye ahubwo tout simplement ikibazo nibaza ngo mbega ni limite iyihe batrasa genre batrasa limite gute mu kumenya ati ok turabakoloke gusa ntituraba copain n'abakopine nyirivyo barabivugana muri contre baba babivuganye mugabo biragoye wowe wibaze nk'ubu nka kakaroro naguha k'umutipe yagiye akoze ararushe aratashe ashitse hari ibiryo ku meza vya vyo kurya vyande vya wa mukobwa yateka urumva arabiriye yumvise ateka neza none ko acatangura kumuraba ryiza donc même si au début bitari biri ivyo birimwo après biraza gake gake none hamwe mukaba mumaze kuba mu Burundi ko mu ntahe yanyu maratubwiye ko mwabaye hano hama mukaba natembereye mukaba hanze kandi imyaka itari mike ubona none Burundi n'ivyo bihugu vyo hanze umuntu yohitamwo kubahe Burundi ni bwiza ni igihugu ciza cane nivyo hariho ubukene nivyo mugabo ubiravye ya moyen de s'en sortir n'ubukene ahubwo ifo yuko abantu biga bakigira ku bandi tukigira ku bandi ni ukuvuga ngo nk'ubu jewe nagiriye uburyo bakwe ryo gushika hariya muri Canada fise obligation fise donc ndi obligé si option donc si peut-être oya ndi obligé kugarukana bwa bumenyi namenyera hariya nkabuzana ngaha kugira ngo abandi nabo bashobore kunyigirako kuko nk'uno munsi nagiye mbona ibintu bijanye
vyo kubaka par exemple mu Burundi bariko barubaka kandi mu minsi iri imbere babandanije gutya Uburundi buzoba ari igihugu ciza cane. Rero nukuri nta kintu na kimwe tubuze, ivyo bafise hariya nivyo natwe dufise, ahubwo twebwe turanabarusha ahubwo. Kubera iki? Kubera ko turiko turaba mindset zacu twe turazihindura. Abajene benshi no munsi bariko baraja hamwe bagerageza kwijukira ama association kugira ngo bafashanye. Ico ni ikintu ciza cane cyo gushima. Naho kubijanye n'ubutunzi c'est vrai yuko Uburundi niho bugereranya na Canada kubijanye n'amafaranga, sivyo? Mugabo naho nyene turi kumwe twese nta kidashoboka. Ikindi naco dufise Imana. Nagiye mbona ngahanye ahantu nagiye ndagira mu vyumba vy'amasengesho mu ma église abantu baruzura mwe muyera. Umutima wanje wararyohewe cyane. Numva ndanezerewe. Nta mpamvu yo kubaho dukenye kandi tuzimana. Donc nukuvuga ngo nakanu gato gusa kuguswitchinga gato za mindset zacu zituboshe gato cyane kugira ngo abantu beksere ivyumviro vyuguruke, abantu batangure kugira ihishurirwa rindi, kuko amahishurirwa ariyo mugabo habuze iyo courage y'utangura atangure. Nukuvuga ngo iyo umuntu agize ikintu aba yiyatanda yuko bamushira hasi umenga ntibikwiye. Nkiraha nyene ndashaka kubwira urwaruka nukuri murashoboye urwaruka rw'Uburundi barashoboye. Abageze hariya muri Canada ntibabibinebwe, ntibafyine, ntibarera amaboko, ntibaje mu nzoga mu rumogi. Nukuri n'abana bagiye ku mashure bariga, biga ibintu vyinshi kandi vyiza bashobora kuzana ngaha bigateza imbere igihugu. Rero nukuri ndahamagarira umujene wese ariko aranyumva n'abakuze nabo nyene ntimugire ubwoba. C'est vrai ibihe byaheze byari biteye ubwoba, twari dufise ubwoba, nta muntu yarazi uko bizogenda. Muri Covid nta washaka kuzino, noneho vyari binagoye, mugabo Covid yaraheze. Yaraheze, birashoboka rero. Aha ni terrain nziza yo kubaka igihugu, dufise bikenewe byose turabifise. Nivyo murakoze. Mama Vestine, katubashimire cyane kubona mushoboye kutwitaba kandi mukaba mutubwiye ibintu vyiza. Muri make turumvise yaba mu bihugu byo hanze hari abakene hariho n'abatunzi. Ico kimwe no ngahe mu Burundi wacu hari abakene hakaba n'abatunzi. Gusa no gufatana tukubaka igihugu cacu. Imana ibahezagire cyane. Namwe bahezagire. Nshuti bagenzi ba RIB TV, namwe ntimwibagire kuguma mudukurikirana, mugira like, mu partage abandi ivyo mugenda murabona hano kuko ni biganiro vyiza cane. Mutibagira no kugira subscribe kuri bashasha kugira ngo ibiganiro biyize bibashikira vuba na vuba. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. Murakoze.